kuko deje umuntu wese arengana avuga ngo hengo bamwe biba Miss ngoma ngo bamwe biba imodoka y'abandi birababaje atakintu kimwe biziko ya twebwe imodoka imaze gutangwa hajya nkagiye ku bwanje namaze nka 3 semaines 2 semaines nzi yuko imodoka ifise umwigeme nagiye kubimenya ndabibonye ku marezo sociaux ku imodoka itatanzwe après finale haca agacerere kadasanzwe kuko n'uburyo umuntu yamurondera Fred ntiyishura yakubwira ngo ndi mu karuhuko ugize imana akakwishura niho rero twagiye kubona asohoye ijya video ngo ntawe umwishuza uravyo ngo nta kibazo gihari ngo nta kibazo afitanye n'amamisi ngo avuga ngo baramana ngo bari mu manama mugabo abamisi urabona barabibeshuje ejo yuko batigeze bakorana ikintu na kimwe après Alfred vraiment narabe areka kwiteranya n'igihugu areka kwiteranya n'intara twakuriyemwo twavukiyemwo kandi dukene no gutereramwe imbere kuko hariho n'ama sponsor ashaka ko yararonse twe tutazi nivyo nako ndakubwira twe twamenya ivyo twumvira nta bintu birebire twobivugako kuko ibivugwa surusako bijya byose bivugwa bajya ba photographe bishuza bajya ba DJ bajya abantu basunitse amataxi vero baza kubaka amatante ivyo banyoye ibintu byose vyaheranywe bijya byose bavuga nivyo turakaze inshuti bakunzi ba Sunny Stars TV nko rero mubibona twamaze gushika muri hotel nziza cyane y'Igitega yitwa Elena Hotel itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 niho haba ikintu kidasanzwe cacanaga mu gihugu cyacu Burundi hari evenement rero idasanzwe yatunganijwe Igitega yitwa ingoma event yo gutora umwigeme mwiza w'umunyakaranga ndetse kandi aciye ubwenge aho umwigeme yari yemerewe imodoka iyo evenement yarabaye demi finale bana finale agutyo umwigeme aratogwa nira Anne ahabwa imodoka ku mugaragaro n'ubundi bushimwe rero bwagiye buremererwa abandi ba Miss bari batowe harimwo première dauphine deuxième hamwe na Miss popularity nuko rero mwabibonye itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri harasohotse ugwandiko rusowe nabo ba Miss bavuga ko bahagaritse amabanga abokoranye na Miss ngoma mu kiringo c'umwaka kubera ko ivyemewe na ingoma event bitatanzwe gutyo rero nkuko rero muzi ko twamatubikora twaragerageje turiko turagerageza kurondera bamwe mu ba Miss twarababuze turiko turagerageza kurondera bamwe bo muri staff turababura ariko amatwi adusumira hari babiri bicaye ngaha muri no hotel nziza cyane sinzi ko bari mu nama sinzi ko ariko banwa ariko ivyo barimwo antuka uno munsi ntibiducika turabaha ukuri yes cameraman reka tuba proche mu rufasoni tugenda tandura tantuze tubinginge kumbure bave badukwepa kandi baduhe ikiganiro kimeze neza gutyo turagerageza uburyo bwose dushire ukuri ahagaragara Yes bakunzi ba Sunny Stars TV nkuko twababwiye Imana irabidufashijemwo baratwemereye ko dushobora kuganira abaroni babiri mu bari muri staff ya ingoma event nibaza ko muhivu we muramumenyereye kuri no television kuva evenement kirikiraba twaragumanye hafi tumamenyesha ukuntu bimeze muhivu mumeze neza turameze neza yego kwahinduye look kumadohindura we ntumenyeko ijya mbere turahuye n'umushinga yitwa Kamana kuva ingoma event itangura twari bwaganire kuri Sunny Stars TV umva ko ari byo kwishima no kwishimira turagoye ikaze ijya mbere hano kabisa hari umuryango munini wagutse kandi ukundana nibaza ko baza kubakira neza nanje ubwanje ndaguhaye ikaze Kamana yego nanje ndaguhaye ikaze yego ariko Kamana antoka wogira kandi ga presentation kuko muhivuwe barazi ko yari charge wa communication twaganiriye keshi nawe wo twidondora nico ujejwe muri ingoma event byo bavyiza gusomba Bakamana Musa Elwa nari mu organisateur muri Miss ngoma nari muri staff uravyumva yego voilà ikintu nashaka ko tuganira ko uno munsi
ni bijanye n'ikete ryasohowe n'abamisi muga imbere yuko tuja kubivuga ko nibaza ko mwotangura mu katubriefinga gato yi staff y'ingoma event ukuntu yapanzwe ukuntu mwizewe murajamwo ni iki kugira ngo tuje kuganira kameme bumva bo turiko turaganira baribo no kuntu iriya event yorganijwe iratangura ira kogwa gushikira rangira charge wa communication ngira niwe Bon, d'abord, ndagukosora sinkiri chargé de communication ko vyaheranye na finale. Hama ingene staff ya ingoma event yatanguye novuga ngo nakubwiye mu kiganiro giheruka nakubwiye ko umugambi wabo wa Juvi Bujumbura amatwego barazi Gitega baraturondera kugira ngo bashiremwo umunyagitega azwi nyene nko mu bantu bose yavukiye bazi kuko urabona bajya bose nta numwe bari bazi Gitega. Hamajeni ko kushiramwo barampamagaye arambwira Rida ingo dukorane tugoma tegura igikorwa ca Miss Ngoma Miss Gitega barasigurira je numva umugambi mwiza kuko uravye nubwa abantu bari kumwe bari abantu b'abafasoni kandi na Fred ubwiwe je ko yasinda ndamuzi mbona nyene ari umuntu wijunja n'ijambo ndavuga ati ibi bintu nanje kandabijemwo kugira ngo bien sûr ndabafashe igikorwa ico bakeneye ndabafasha manda bemerera turakorana ariko nta masezerano namwe twasinyiraniye nta namwe twasinyiraniye nta kintu na kimwe wovuga ngo kicerekeye ngo agahemba zoduha na kintu na kimwe tugeze tuvugana kuri ivyo hamuko haciye iminsi munyuma ndamuhiciyumvira ndamuga ati none ati ko mbona Igitega turakeneye equipe y'Igitega turakeneye abantu bamfasha sinonje nije nayitanguyemwo muri staff y'Igitega hamaca mbwa ati d'accord rondera abantu batarenga minimum 5 hama niho naciye ndondera Kamana ndabimubwiye nawe yumva umugambi ni sawa araza arayinyemerera nawe arazamwo munyuma ca ndondera witwa ndamubajije nawe ati ntangorane ncambaza n'undi yitwa Bruna nawe nyene ati ntangorane twatugize rero iyo staff y'Igitega yego hama twebwe rero Igitega nuvuga ngo ibikorwa nyezina byabera Bujumbura ama programme yose yabera Bujumbura amaziko bakatubwira ati nimukora ibi yego voilà bakunzi ba Sunny Stars TV nibaze ko muri ko muravyumva uko staff yapanzwe Kamana yarondewe na Rida ariko amutumwe no witwa Alfred uwo muntu witwa Alfred iryo zina maze kuryumva keshi muri ingoma event nimba ntanibeshe nabonye ari we umengo yari directeur niwe yarayoboye iriya timu nibaze ko ari nawe yavyorganije antuka arinza kurondera ntuhavumbwira ngo Alfred ntawenzi uraja kumbwira ati buriya Alfred n'umuntu uyu amezuku namuzi ku ikimbega Alfred avukahe ninde kubisanzwe nivyo nashaka mutubwire ari wewe ari Kamana uwumva yogerageza basi omwe kudekriva Alfred wariwe kuko abantu benshi no bariko bari baza mbega uwo muntu Alfred Igitega kwatawe twari tuzi mu Burundi yo yamaziki gute bamuhaye koorganiza ikintu nkakijya kuko kiriya kintu cyari gikomeye parce numvise yuko marene wa evenement nubwo vyashitse ntaze yari première dame ariko kandi buka ko marene wa evenement muri demi finale yari madame umushikiranganje w'ubutungane umva ko cyari kintu kameme gifise inguvu Alfred ninde ni muntu ki kugira ngo tubanze tumenye Alfred wari we ko tubatomboye bon je novuga ngo Alfred jewe ntawe narinzi le jour bampamagara ngo tubonane kugira ngo tuvugane vya Miss Ngoma n'ubwari bwa mbere ndamubonye franchement sinobesha bwari bwa mbere niryo zina nta niryo narinzi mugabo navuga ati ko turi muri leta nkozi hari leta mvyeyi hariho ibintu byinshi biriko biravuka gukora shovuga ati peut-être ari muri babandi bafise ivyumviro bagomba nabo gutera imbere nandi ndavuga ati okay reka nanje mwo mugambi ndamufashemwo peut-être ngira ngo sinobura nanje cyo ndamukurako kubijanye n'uburyo canke kubijanye nakazi kuko urabizi nta muntu atari kinebwe atemera akazi ko sabaronse kandi sanzwe ziko je ndumukozi Kamana wewe Alfred mumaze gukorana antuka wari yumviriye ati naho ubutari umuzi bavuga ati ireka mbanze menye no muntu wosho kutubriefinga gatoyi kubijanye na Alfred ivyo baba warumvise canke wowe umuziko bon kubijanye na Alfred
Alfred je twamenyaniye muri evenement twabonanye imbere ya Meet the Miss hasigaye nk'iminsi 2 canke 3 tumaze kubonana turakorana ibikorwa bikenyi turapanga Meet the Miss kuntu igenda iraba irahera yagenze neza haraba inyuma ya Meet the Miss twaragiye muri Flambeau de Rap muri fermeture yayo yego niho twajanye niho twatanguye kugaragara ku marezo sociaux turi kumwe na Alfred tuboneka abantu amafoto menshi arazunguruka niho abantu batangura bamwe baratubaza babonye turi kumwe nawe ati uwo muntu ni wahe tubone reka arategura Miss ngoma yego tukabyemera mu urumva umuntu wabonye ko murakorana n'umuntu naho bamuzi ko ikintu ntacyo yo kubwira yego twabanye uko twabanye neza nta byinshi mu buzima bwiwe je narinze ko Jesse nkunda no kwinjira mu buzima bw'abantu ko twe twaharura ibikorwa tuko turakora ko ari ivy'intara ari ivy'igihugu atari vya Alfred afite ikintu nashaka kumenya mbega Alfred yo bari w'Igitega nimba ari w'Igitega avuka muri quartier nimba ari ngo muri centre ville ataronga muri centre ville yo bavuka mu commune kuko iyi evenement numvise ko ari evenement abantu b'Igitega we hari ico bubizi ego ndakizi Alfred avuka ahantu bita imakebuko mu gihamagara ivyo ndisiyo aho nta kibazo so ikintu nashaka guko tuvugana ko uno munsi ntabwo turiko twamamaza evenement ngo abantu baze bayizemwo kuko evenement yaraheze hari ibintu byinshi cyane vyagiye biravugwa ariko icatumye tuganira uno munsi ndanabarondera mumbabarire kwanza kubera amabana nabaguye gitumo niko mu kinyarwanda bavuga abandi mu Burundi ngo nabavumbuye urana muri no misi muragwikoro nta adresse nta biro nta kikwa je gusa numvise ko muri ngaha mvuga tereka ni adresse antuka nibanyima ikiganiro kamera zo biri kiraboneka zovuga ati babantu kumbure bya bindi biriko bavuga ko by'uwescro n'abaescro batwimye n'ikiganiro bazi ko tuganira ico ndagisabiye ko imbabazi peut-être Rwanda baciriye mu kiyago mwarimwo canke mwamwe ko muri nwera gafanta gusa on ne sait pas so hari kintu rero kiriko kiravugwa cyane kandi ntibitanguye ubu uretse yuko ubuhoho novuga ko ni nk'igihute kimenetse kubera n'abamisi babigaragaje ngira ngo mwarabibonye iyi evenement yagira avugwa kutuntu mugabo tugatinya gutusha twaratinya gutusha na muri staff mugatinya gutusha ikikwa so kuva kuri demi finale hari utuntu tutagenze neza wanashaka ntana kubajije ko kuko bukeye bwaho nimba ntavyibagiye nimba atari mwijoro ryagihe arabaye ruhagarara abarimvye bamwe barahembwa abandi ntibahembwa kandi twumva ko amasponsoro yari ahari ikibazo ca Bernice Dobere ndazi murakizi ko kugira ngo aronka amahera nimba yarana yarose yose vyabaye induru gusa naramurondeye aranka kugira ica bivuze ko ngira ngo peut-être yavuga ati reka spekire yindi marshe ya finale simpa Venice siragafu urabona cyambuca biragoye none ibi bintu vy'amakimbirane hoba habuza amahera canke habaye mu buryo moja nko kuri demi finale novuga ati novuga harabayemwo manke y'uburyo ivyo ca ndagishigikiye ariko kuko novuga nti turavye ingene kuri demi finale nta ma sponsor twari bwaronke menshi oya nta twari bwaronke vraiment aho cyo ndagishigikiye so je crois carabaye ikibazo c'uburyo mugabo après 2 jours je crois que atamuntu numwe yasuye kwidoga mu bijanye n'abaririmbyi mu bijanye n'ibinyobwa mu bijanye n'iki yaragerageje arariha abafitiye abo twari dufitiye amafaranga yego ariko nubwo biruko reka basi dufate muri rusange kugira ngo ntituzogava dukora ikiganiro kirekire kirambira abantu kuko abo ivyo bashaka kumva nibaza yuko birahari hari abantu beshi nobu numva batararihwa niturashika kuba Miss mwebwe ubwanyu answa wavuze yuko atakontra mwandikiraniye muvuge ati tuzorihwa amahera ya muganto kandi mwari ko mukorera Alfred ntimuri abasazi cyane ntimuri abana ba Alfred kuko umuvyeyi ni wavuga ati genda mu nkorere hama peut-être nzokurihira ishure narakureze naragize ne kwa jo madresse akamana nukuri narumvise ko mwidoze ko atano rukurutu barabaha nubwo numva atago mwavuganye niko muhivu yavuze eske muhivu yavuze byo mwari ko mukorera igihugu canke mwari ko mukorera zero mukorera Alfred canke yarabahaye amahera bimeze gute bon kuri ico twe ntitwidoze
staff ntigeze yidoga ahubwo gusa amakuru yabaye menshi ku marezo sosio nayo makuru yo kwinjizamwo staff Alfred ubwiwe niwe yayinjijemo niwe yayivuze nta muntu wo muri staff n'umwe yari bwigera mutera ikibazo cyahamubwira ibi nibi ko twebwe mu kujya muri evenement yabajewe yabaho yabarida ntabagiye kurondera amahera oya twe baraduhamagaye baratubwira igikorwa kiratwenteresa cyatuvuga duti turaje gukora tuje gukora twarakoze mid the miss irahera iheze turabaza ati none ingoma event twarahamagawe izogumaho igihe cyose turaba partenaire turayisangiye tudokorana gute turakeneye kontra icyabaye yavuze ati kontra zizoboneka imbere ya demi finale jeudi nzoba ndi Gitega twicarane tucige mugabo ko uburyo bwari buke nawe yaguma yirukanga ntiyashoboye kuza yashitse vendredi umunsi wa evenement turakora evenement irahera iheze twaricaye gatonye turavugana hama aragenda kijya kibazo cy'amakontra ataragishikako mugabo uko vyari biri kose nta numwe mu bantu bose yari yahamagaye atari ngira ngo nk'aba bari bakoreye hamwe umugambi twe yarazi ko twebwe tuzomufasha igiteramo tukamufasha ibintu byose mugabo tukarihwa Voilà nibaze ko ngira ngo mwavyumvise ko nta mahera barabaha nta nayo babahaye uretse ko Alfred yavuze ko babahaye amahera hari biganiro yakoze yabivuze tukavyara gushika ibiganiro yarabikoze mugabo novuga ko yibesheye uretse rero abari muri staff nkuko muvyumvise atamahera barabaha nubwo yavuze ko babahaye amahera hari abandi bantu batararihwa kamana nubwo badashaka kuvugira ku mamikro yacu turabazi kandi yantukana mwe murabazi uburo nibikiribanga kuko mu minsi amaze kuvuga ati nonosi umwe bose bamaze kuvuga ati turahagaritse antukani dushaka kuba ibintu mwo bigira ibanga kuko iyo riserutse rica rikingira yandi amasuka ntiriba ricisha isuka kamana ni nabahe bantu batararihwa wotubwira ati nakana ndadazi ko atararihwa abatararihwa je no kubwira abambere ni staff ntirarihwa hariho nk'ibintu byariko biraca ku marezo sosio kuri page ya Jimbere mu mwanya twabibonye bivuga yuko Alfred yavuze yuko ngo tuzogabura ngo ama intérêt nibiki umuntu mugabura ama intérêt iyo mwashize hamwe capital na capital twashize hamwe ntitwari kugabura kandi ama sponsor ko yatogwa ndibaza yuko muri staff atari nka yatorewe Igitega yoba yaciye muri groupe twese tukabimenya ayatorewe ahandi sinibaza ko nari yaduhamagaye yayamenya rero kuri ivyo byose bigaruka kuki abo bantu batararihwa ukuntu ijya evenement yari iteguye yari gabuye mu mici itatu harabaye mid the miss haraba demi finale haraba na finale jewe kuri mid the miss twayikoreye hamwe jewe Arida na Brina mugabo tumaze kuja muri demi finale twarabonye yuko bijya bikogwa tudashaka guma tubikora gutyo hari ibyo usanga tubura umwanya wavyo cha turagabura ibikogwa jewe naciye nja ku ruhande rwo gukora demi finale yarakozwe yaraheze muri demi finale abatarishwe ujya munsi haheze imisi 2-3 barishuwe cha tuja mu gikogwa cha finale ica gishikirizwa Arida ni wakoze finale namba hariho abantu babishuza canke bagira iki abo Arida yoba yarahamagaye urumva biratandukanye kubamenya nabo yahamagaye ni ibintu bitandukanye ko nk'ubu hariho nk'abo Alfred yahamagarira wenyene nabo Arida yahamagara ukumva umuntu avuga ngo aramwishuza uwo Arida azi uwo yahamagaye Arida arabizi ko amwishuza canke je nahamagaye turazi ko yishuza ingoma event Arida muri final hari abantu wahamagaye bo batararihwa bo bari bande muri finale hariho umumama yagize decor
bon yaranyitwaye ko arambwira arida ya des trucs Alfred adashaka donc hari ibintu sinzi byari ibyo byinyegeje ntabona igituma ati rero ndashaka kunyushuriza amafaranga yanje mugare ndamubwira ati auparavant mwari mwamvuganye nawe so ni mu biheze rero nawe rero yarantahuye kandi ni umuvyeyi vraiment même si nubwo urumva je au fait n'igituma catumye ndakwemerera ko tuvugana ndafise akababaro cyane kandi kadasanzwe kuko uravye inguvu umuntu yashize muri Miss Ngoma ukaraba umwanya wacu ukaraba bamwe ivyigwa twaranabiheba ugasanga wikonsacre kugira ngo igikorwa kigende neza hama bigaherera muri ibi jewe vraiment navuze ati no sinshobora gukora ahantu mu bintu bitari mu muco jewe ndavye nka interview Fred yatanze avuga ngo nta muntu numwe mwishuza vraiment byarambabaje voilà ari ibintu numvise je club ngo irushuza amahera menshi ikikwa n'abandi reka je sinaje kubishuriza monami mezami sinaje kubishuriza reka twivugire ku kibazo kijanye n'abamisi la fois passée twarakoranye ikiganiro no kuri vraiment ndagushimira cyane wavuze ati sinazanwe n'ivya ingoma event nazanwe n'ivya muhivari tuca twivugira ivyisimba nibaza kuvyibuka twe tweje muri kino kibanza ubwo kino kibanza cyaranahezagiwe uno munsi voilà muhivu dushaka mutubwire ndibaza murabizi ikibazo c'imodoka kuko ubundi bushimwe bwo bavuze ati ntitubuvugira ngaha uretse ko bwari buhari ikibazo c'imodoka iya modoka omo yoba yari yakoteshejwe kugira ngo ize ibe decor donc ibe frappe mudukubise ati muhaye Miss Ngoma imodoka canke imodoka yoba ihari irahano kereke pare nkuko twumvise ko ngo yatanze interview kuri televiziyo runaka ibujumbura ndamwumva bamuhamagaye ku telefone avuga ati ntitware kumuha imodoka nta modoka zikunyonga tware tugiye kuyimwigisha tumuronderere vyangombwa tumuronderere permis neza ko ivyo bintu bitofata procedure ndende ikintu kizwi kiri official nka kijya canke imodoka ntayihari mbega kubera ikire Miss bafashe decision yo kuvuga ati turabihagaritse mudo mucero kuri kikintu bon je nohera kuvuga kubijanye n'ijya modoka nari nakubwiye nti nzoguha ikindi kiganiro je savais igituma kuko hajya n'abarundi barabivuga ngo ikintu yugihaye umwanya uramenya ibintu byinshi gusumba ngo nta migani myinshi nzi muganda ziko uwihanganya aramenya byinshi so je rero kijya gihe sinashatse kuvuga byinshi kuko narabona ko harimo ibintu bitaboneka neza turavye nk'ijya modoka c'est vrai yaraje hajya mugabo no kuvuga ngo nkuko kamana yabikubwiye twebwe ikintu c'imodoka yarakiduhishije cyane gose kandi mu kudutuma twebwe yavuga kugira muvuge ko imodoka ihari imodoka irahari kujya kuntu nyana avuga urabibona kandi jusque nagushika no munsi yaracihagararako sindakubesha mugabo umuntu yakuze arabona la tournure y'ibintu nyo biriko biraja je narabibona muganda avuga ati no reka mere nk'ubireka gato peut-être tuzobironkera inyisho hama rero ijya modoka ukungene yaje hajya nimba yarayikotesheje nimba vyagenze gute nta muntu nimwe yigeze abigibwira ndi sûr nabo bari kumwe Bujumbura muri staff Bujumbura nta numwe yarabizi peut-être umukobwa umwe peut-être ndakubwiye umukobwa inde mo sinshimye kumuvuga kuma kamera mugabo ndazi ko hariho umwizigirwa wiwe umwe yabwira ibintu byose yego hamba twega abandi twari gufasha kugira ngo ibintu bibandanye bikora ese kamara ikibazo c'imodoka nawe ntaco waruzi kabisa wowe ukizi kwiki bon ikibazo c'imodoka twaracumva twese cyaravugwa hariho nabandi bandika ku marezo sociaux hasigaye nk'indwi imwe ngo ya modoka irihe ibiki mwari mwavuze ntaguceriyemwo mwari mwavuze kwanza hari mu kiganiro arida twakoranye cha meet Miss ahubwo cha demi final yavuze ati imodoka ukuntu tubipanga sinibuka ko twabivuze kuri kamera no ko bimbwiye mu nkuru uri kuranganiriza nyene kujya mu muntu muri ko muraganira gusa uti imodoka tuzoyizana tuyishingire nimba ari podium nimba ari tuyihagarikeko imbere yuko final iba umuntu wese azungurutsa azobona imodoka umumisi atahana niko vyari bizwe canke ni arida yari ya oya iyo ivyo
namba ari dara bikubwiye ni nkuko naje ne kubikubwira ko ivyo twese twabibwirwa uko nyene kandi twebwe twari Gitega twebwe nta mu directeur wa projet cyangwa mu directrice wa projet yarahari twari aba organisateur bikibanza bibikorwa vyo ngahe Gitega ivyo bindi vy'ubushimwe kujya bikubwiye ivy'ubushimwe vy'ibiki ntavyo twari tuzi urumva imodoka twari tuzi yuko izoza kwanza n'imbere ya demi finale birahinduka ija mu ndwi zibiri z'imbere ya finale ntiyaje imodoka yashitse umunsi wa finale uravyo yashitse umunsi wa finale ntitwari tuzi ubwoko bw'imodoka ntitwari tuzi plaque yayo ntitwari tuzi imodoka izogwa gute gushika ubu plaque iratswe yiriya modoka yari ihagaze hajya tange plaque yayo nkatwe ko twari mu bikorwa byinshi ntayo tuzi mugabo ngira ngo nk'abo baragize decor canka aho bayiguriye canka bagize iki nibo bayizi twe uko ivyo vy'imiduga kujya twabikubwiye twe ntivyatwenteresa twe twakora ibibanza tukarako ibintu byose bimeze neza ivyo vy'ubushimwe vyava handi kubushimwe wumva buvugwa n'abavuga imiduga hariho n'andi ma entreprise menshi yatanze ubushimwe hajya mugabo atari bwo bwaronse bajya bigeme rero reka natubigira ibanga ivyo muho muze tubivuge kugira abarundi bamenye ukuri ubushimwe bwari bwaratanzwe ibintu vyo byari byaratanzwe bigenewe aba Miss hama birakatishwa vyakatishijwe nande bijya bintu twe nta bushimwe twatora twebwe na sponsor twatora twaca twirungika kuri Eco Cash ya Alfred izo mwatoye ntituzigira ibanga n'ubundi izo muzi tuzivuge mwebwe sponsor mwatoye nkamwe narida abantu bariko barakorera Igitega hama muraheza muradanzishikiriza ni izihe zavuye he zingana gute twebwe sponsor twatoye no hajya muri evenement zaravuzwe yari ya Afrita ni ya Thierry Chombos ego izindi sponsor twaronse sponsor ya G Club ya buffet ya midi niho hadutse nivyo bintu bumva ngo G Club iratwishyuza G Club kutwishyuza nivyo iratwishyuza kuko jewe nyene ubwanje no vyemanga Alfred yarantelefone ambwira ati andeo rija sponsor baza kuduha babwira dutegurira ibintu tuza gufata mu ijoro tuza kuriha mugabo hageze kubiriha yasiguye ibintu vyinshi gushika naho nyene G Club avuga ati ko tuko turakorana wabagize ibibazo by'amafaranga reka turindire nitwatekana tukicarana tuzomenya umuco wabyo byaciye biherera mu gacerere voilà none ikibazo cyo bacarahabaye kugira ngo imodoka ize murambabarira imodoka yaraje baravuga ati Miss imodoka yawe ngijya turamufotora turafata video arimwo iriya modoka kubera kitatanzwe yo bari yaguzwe no ico kibazo urazi ko nena kibajije kare kuko je sindumva igituma imodoka no le video le photo Miss ari mu modoka yiwe irahari mugabo bavuga ko atahawe imodoka vyagenze gute ico kibazo we nago mukitubaza twebwe gose twe nitwari kumwe n'aba Miss haro abari muri staff bari begereye aba Miss bari bafise na group yateguwe yabari muri staff bagendana n'aba Miss nibo bari bazi ivyo by'ubushimwe nibo bari bazi ivyo by'imiduga twebwe imodoka imaze gutangwa hajya nkajewe ku bwanje namaze nka 3 semaines 2 semaines nzi yuko imodoka ifise umwigeme nagiye kubimenya ndabibonye ku marezo sociaux ku imodoka itatanzwe niho umwe muri twebwe muri groupe yakibaza mu imodoka kumbe ntiyatanzwe nta nyishu cyaronse Kamana ndashaka kumwoherera gato en fait après finale hacha agacerere kadasanzwe kuko n'uburyo umuntu yamurondera Fred ntiyishura yakubwira ngo ndi mu karuhuko ugize imana akakwishura sivyo so twere twafashe yuko ari mu karuhuko turabona ukwezi kwa mbere kuraheze urabona rezo sose yacitangurira iravuga so niho rero twagiye kubona asohoye video ngo ntawe umwishuza uravyo nta kibazo gihari ngo nta kibazo afitanye n'ama Miss okay ngo avuga ngo baramana ngo bari mu manama mugabo aba Miss urabona barabibeshuje ejo yuko batigeze bakorana ikintu na kimwe après rero navuga nti Alfred vraiment narabe areka kwiteranya n'igihugu areka kwiteranya n'intara
twakuriyemwo twavukiyemwo kandi dukene no gutereramwo imbere igituma twe dukoze iki kiganiro na Kamana sikindi ni kugira ngo abantu bamenye ukuri muri byinshi bishoboka bamenye ukuri uko ibintu byari bimeze aka gacerere tukavemwo babone yuko twebwe Alfred mu byo ariko arakora tutamushigikiye na gato naguciriyemwo kugira ngo tugire conclusion y'ikiganiro tugiheze ku kiganiro kirekire naco kirambira abariko baracumviriza comme conclusion nta mu minsi numwe yigeze aronka ikintu na kimwe mu bintu bari bagenewe hama ivyo bari kuronka Alfred vyose niwe ari trésorier niwe aziyo biri niwe yovyishuzwa niwe yobibazwa ntihagire umuntu asubira kwiyumvira umuntu ari muri staff wowe muhivu ntibasubire kukurondera Kamana ntibasubire kumurondera no kuvuga responsor zatanzwe na za Finbank za BBC kuko twarazibona hajya za Volcano zande nabandi tutazi byose donc compte ya donc konti y'ama sponsor Alfred niwe yari jean wayo ntimuzi n'ivyaciye ko vyose ni Alfred byose kuko hariho n'ama sponsor ashaka ko yararonse twe tutazi nivyo nako ndakubwira twe twamenya ivyo twumvise umugabo ngo kubwira ngo mbwiye Pariste ngo ido nido y'ama sponsor nta ntunga yizi gusa namwe murazi yuko aba Miss batarose ibintu vyabo nkuko natwe tuvyumva turavyumva kandi turabizi ntavyo baronkejwe kuko iyo babiroswa izi nduru ntiziba zihari ya ego Kamana kajambo kanyuma kagasunika rugi wobwira bariko baradukurikira bahanze amaso yega twese duhanze amaso mwebwe nabibabwiye akajambo kihumure canke donc naho katubara kihumure wovuga nk'icuzi nk'umuntu w'umushinga ntahe yari muri riya staff naka akajambo kihumure novuga nuko abantu benshi barahagaze imitima babaza ibi bintu bimeze gute bigeze he twebwe nk'abakoreye igitega abari igitega n'abandi bamwe muri groupe twari kumwe muri team ibibazo leta mvye irabibona leta nkozi ko vyaciye muri province biracantu henshi hatandukanye naguciriyemwo reka duhere ngaha nyene nyakubahwa mustanteri nazo ikintu yarakizi kandi yarakijemwo guvernere abo bose n'abantu twabonye hajya no kuvuga sugutukisha intara gusa no gutukisha igihugu kuko ibintu vya Paris izina rya première dame ryajemwo riranavugwa urumva ko iki kintu leta mvye icambo cawe ni haguruke ni ko kajambo kihumure nobwira abantu yuko leta ibibona antuka irakurikirana ibiriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi nitwakenego bazoduhamagara nibaduhamagara tuzitaba tuzotanga umuco w'ivyo tuzi naho twagera n'ibikorwa byacu ko vyagenze sinivyo nta bintu birebire two bivugako kuko ibivugwa surusako bijya byose bivugwa bajya ba photographe bishuza bajya ba DJ bajya abantu basunitse amataxi vero baza kubaka amatante ivyo banyoye ibintu byose vyaheranywe bijya byose bavuga nivyo kanyuma wovuga jeje akajambo kanyuma novuga sinda urazi ko nahora nkora ibiganiro ndyohewe mugabo la cyane nibaza ngo uragwaye waya n'ukuri ndakomeye ucika inguvu kuko deja je ndavye nk'amajoro narara mugabo ntaguciriyemwo urabona kuri urakora imigambi myinshi hariya urabona hariya muntu uze c'était Isimba G-Club mwuguruye restaurant kaze nindi manani ma projet no kwiba ndavuga ndako baravuga yuko gasha hari ifaranga umupfungo wakuye Wewe dubwiza ukuri n'imbaraga miliyoni kamwe wihaye ubwo tuje ni haye kamwe nzogasubiza reka ndagutera inkuru abarundi ntituzobabuza kuvuga ariko novuga ngo ibikorwa by'umuntu nivyo vyerekana aho umuntu akura jewe sinicaye meme après Miss ngoma mwarabibonye je sinicaye nikuvuga ngo abariko bavuga ngo no banarose ngo amafaranga ndiko ndakoresha ngo no banayakuye muri Miss ngoma bambewe kuko jewe ndumukozi sivyo ndumukozi kandi mu gihe ndumukozi ndaronka
kuko ururonde yararonka ndabe muri Miss ngoma nta no ko wanahembwe ivyo navyo vyariko baravuga ngo mama hera babibaze ya Alfred ahubwo iyo mpembwa rero gukora uwundi mugambi wundi apandi bibona ndiko ndakora reka rero tubashimire vyimva mutima kubona mutwemereye kuganira tutabipanze petetre ko mwariko muranavugana no kuntu iki kibazo cokemuka ntano sinzi kuko kamana yari nerifoye mu gatondo arambwira ati yari duri he ndamubwira ati jewe ndi ku kazi ati igore tubonane aha muri iki kanzu wana turimwo njama ndaza kuko deja biraturaba kuko deja umuntu wese arengana avuga ngo hengo bamwe biba Miss ngoma ngo bamwe biba imodoka y'abandi birababaje atakina kimwe biziko ya ni nayo mpamvu rero wasanze twicaye ngaha turabashimiye cyane vyimva mutima kuri no muco muhaye abariko baradukurikira kumbure habukebuke ukuri kuriko kuramenyekana Kamana turagushimiye cyane yego nanje ndabashimiye cyane Sunny Stars kubona mwatuguyemo mwatuvumbuye ngira nibyo mwavuga ngo abagabo barakubiri bakarota ku nivyo vyabaye ko ngatwe ko turivuganira ivyo nyene uko bimeze ngira Imana irabibona izo vyivangamwo bimere neza bajya bigeme bajya bashiki wacu batunganirizwe na staff itunganirizwe n'abandi bakoze ibikorwa bitandukanye aba photographe aba DJ abaki abantu bose bakoze hajya batunganirizwe kuko wabahamagaye ariho mutipa arangira kaduza etage gombe nta namwe yahembye bakunzi basani Stars TV reka tubashimire vyimva mutima tutokwibagira no kwirengagiza gushimira Fernand umukameramani wacu kuko aza ko nawe nyene akigora bari karakora kadasanzwe nitwereka gushimira nawe ukurikiranira ibiganiro vyacu hagufi wamudukurikira buri mwanya wanibutse gufyonda subscribe kugira ngo ibiganiro dukora byame bigushikira ndetse kandi utanibagira no kugira like iyo twakoze ikiganiro cigiza cagushimishije ukanagira naga comment ukagira ico ubivuze ko nagahwane Sunny Stars